igikoko ngo citwa petebeya bacita igikoko ngo ihera ntirisohoka riterekanye ico rigiye gukora niko igihugu niko gihinduka ariko yega ntibashobora kunezerwa bose. Ringorone yaraje avuga ati etaziri ntishobora kuzotera imbere tudakuye esclavage. Ntibikunda umuntu akigendera ku wundi, ntibishoboka ko dushobora gutera imbere. Kuva ubu rero tubanze exploitation de l'homme par l'homme tuyikure, dukore twese umwe wese ku nguvu ziwe. Aca asanga umugambwe wiwe la grande majorité bose bafise esclave. Bati ntibishoboka. Nawe ati birashoboka. Birashoboka gushika afata ingingo nk'umukuru w'igihugu. Abolition de l'esclavage. Ico yakoreye umwana kibonye. Yarashwe nabo mu wundi mugambwe, yarashwe nabo mu mugambwe wiwe. Hajya rero igihugu kugira ugikuraho kiri birasaba kurinda. Ivyo banka nyene we urabineza y'abene gihugu. Nk'ubu ndabahe karorero gatoyi turi abanyepolitike turiyo turayaga. Jewe hari ikintu mperuka kwiga. Ubwa mbere nabanje guharura amahera y'imfashanyo yo bamaze kwinjira mu Burundi ngenangana. Nja kurondera hari ndayabura. Muri bwe kintu citwa prebu. Muraza amahera cyazanye kige. Amahera menshi cyane. Ibintu vya DDR muraza amahera vyazanye menshi cyane. Genda mu ndondere nimwaronka n'ikimenyetso cerekana ibintu vyabaye. Nduze n'uwo mwaka navuze nti bije y'umwaka uheze kubona ushobora kuvota bije y'imiliyaridi ibihumbi 5 umwaka uheze ukabura n'ahantu hari miliyaridi ibihumbi 2 akosa kamara amazi turabanye politiki ukabura n'ahari miliyaridi ibihumbi 2 umwaka uheze akosa kamara amazi buca mwebwe ari mwebwe butwara igihugu buca ari mwebwe muri abashikiranganje nimumbwira akosa kamara amazi ugasanga bije yose no kurya consommation gusa kandi nta numwe nigeze mbona afise umugambi wo kurondera amahera. Genda musome irya bije yose nimwasanga hari uvuga ati jewe ngira nkora ibintu ku buryo mu myaka 2 nzokwinjiza amahera nganuko nta numwe nta bushikiranganje na bumwe kandi buri mwincabwenge buri mwe abadoktere buri mwe byose. Nagize ibiharuro bitoyi vyoroshe. Igitegwa civoka imaze imyaka 4 ubu ntishobora kuvamwo munsi y'umuriyoni ku mwaka. Igiti kimwe twaragize ibiharuro ndaraba nsanga duteye ku mwaka ivoka umuriyaridi ku mwaka ivoka umuriyaridi. Imivyaro y'ivoka umuriyaridi igugwa imiliyaridi 1,200 muri 5 miliyari 5 miliyari uciye ukuramwo amavoka 1,000 mu myaka 4 harura ibiti by'amavoka 1,000 kugwiza umuriyoni gusa minimum. Mwumva amahera ngahe ku mwaka twaba twinjiza muri iki gihugu cy'u Burundi. Shaka ugende muri Ministere ya Agriculture Élevage uwo mutwe ntawo bafise kubera dukora sans vision. Abene gihugu bafise amahera igihugu kibagifise amahera. None uvuze uti dutera umuriyaridi ku mwaka mu myaka 5 bamufise miliyaridi 5 z'amavoka kandi birashoboka. Njazanga uwo umugambwe CDFD baragiye barawiga bacavuga bati abanywanyi bacu bose tuteza kubona bafise amavoka kuko turabona ko zokwinjiza amahera. Muri Butanyerera baraharuye basanga mu 2029 ngo bazoba binjiza imiliyaridi 900 mu ntara imwe ya Butanyerera gusa barabiharuye. Mbe uno munsi mwibaza ko yinjira amahera ngahe? Narabonye umwe wenye numwe uwo mwaka mu kwezi guheze yari amaze kwinjiza imiliyoni 500 umuntu uyu umwe kandi yashoye kuri rya izine gusa y'Ibujumbura yashoye kuri izine ntiyashoye hanze. Tukorera kuri vision nk'ubu Ministere ya Agriculture ikavuga iti dukeneye yuko mu myaka itarenga 2
tuzoshora hanze inyama z'inkwavu itoni nka 50 ku kwezi. Birashoboka kuko jewe iwanje gusa kurya mugambi w'inkwavu ndashora itoni ku kwezi y'inyama z'inkwavu. None ivyo binaniranye abajahe, habuze reride, habuze abantu babereka bati ubu tugiye turonderera amahera igihugu. Umurundi wese afise amahera, igihugu cyose kiragifise amahera, kuko aca tanga itagisi ibintu tubamo fonctionnement de l'etat. Cha wiyumvira abarundi ufise nk'imiliyoni 8 atanga tagisi n'imiburiburi umuriyoni ku mwaka. Mwumva abahinje amahera ngani moyenne. Tuva twotera imbere, twokubaka amabarabara, twokubaka ibitaro, twokubaka amashuri, ibintu moderne. Uno munsi duheruka kuraba tugira analyse ya evolution y'ibintu. Genda muri amashuri a interna ahari ubu yose nta nimwe nasanze itangisha minerval iri munsi ya 1,200,000 ku mwaka. Genda muri abantu bafise y'abana, muzosanga bamwe mwita abapaysan ubu niwe bafise abana mu ma interna. Kubera iki? Aya mahoro barakamishije, barakora ibikorwa, barimbura. Ubu umuvyeyi avuga ati umwana wanje ategerezwa kwiga muri interna, kandi akabishobora. Igihugu kirashobora kuvyuka. Mugabo vyose biva kuki? Kuri harmony ibiri mu gihugu. Nico gituma mubona si mubona mvuga nti kuko nivyo njejwe nkagirisha amanama, ntimugire ngo nikindi mba ndiko ndarondera, kuko twebwe nitwe nyirayabazana. Nitwebwe nyirayabazana, ntimuze muvuge ngo nibindi. Twebwe beshi ngaha muri twebwe tuja mu migambwe cyangwa tukagira imigambwe atakindi tugiye kurondera atari ubuzima bwacu. Nico gituma mubona mu migambwe hagati umugambwe utizeye kuzotsinda murazoraba uratekanye indani. Mugo umugambwe uba wizeye kuzoronka n'amajwi 10%. Bose bagwana bavuga bati nije nja kuri list ubwa mbere, mutashize kuri tete do list ndabona sinzoshikirwa, bagaca bagwana imbere muri yo. Ni ukuvuga yuko iyo esprit tukifise ntidushobora gutera imbere. Nasanze twebwe umenga tugumirije igihugu uwundi muntu n'uwundi turiko turakibungabungira, hanyuma umuntu agaca duhemba kuko turabanyezamu biwe. Ndabibona kuko umenga n'umuntu tugumirije tugira gestion des affaires courantes, n'inzu ya leta turayiherekeza gushika ihenuke, ibarabara tukariherekeza kugira rihenuke, tugavuga ngo tuzokubaka rishasha, bazoduha imfashanyo twubake bishasha. No kuvuga yuko tuba duhembwe. Nca ndabiraba nca nsanga kuva twikukira baduha imfashanyo barungitse n'umuconsultant. Tuze turavuga verite. N'umuconsultant bari ngaho, uri ministre ukiyicarira umuconsultant ariko arakora. Ahejeje haguha document, ntiwigeze uteka umutwe. Ari ibintu bishirwa mu ngiro ugacugira isoko yo kubishira mu ngiro, wiyicariyaho hanyuma ugahembwa neza. Tubaho uko tugenda turabihanahana dipere office, umwe wese turahanahana iyo ngeso. Ndavuga none iyo ngeso yavuye kuki? Subira inyuma gatoyi. Kapitale y'u Burundi yari Gitega, kapitale y'u Rwanda Kigali, kapitale ya Est du Congo Goma, Bujumbura yari kapitale ya twese. Abafonctionnaire mu Burundi barababirigi, abakongomani, abanyarwanda n'abarundi. Hageze kuri independence umva twahembwa n'ababirigi. Hageze kuri independence abanyarwanda batahi wabo mu gihugu cyabo, abakongomani bataha mu gihugu cyabo, abarundi bacaguma bifata nk'uko umenga baracara abafonctionnaire b'ababirigi. No kuvuga twasigaye tugumirije ababirigi. I Burundi tubugira intara y'ububirigi, turabakozi bo mu Bubiligi, duhembwa n'ububirigi, nabo bacora duha imfashanyo. Ndakubwiye je narinzi yuko hamwe gwa Gasore yavuga ngo vous nous jugerez par nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Narinzi ko yabwira abarundi, kubwira ababirigi ngo vous nous jugerez no vani buri kurakorera. None ntiyabivuze uko nyene ngo namwe bari birigi mwatureze nimudufashe mu bukene bwacu. Ntituzobahemukira, tuzobandanya dukora neza, nimutwizere kuko twikuke turakuze.
Vous nous jugerez par nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Iyo esprit niyigenza abafonctionnaire twage turabihanahana kandi nta kintu kiryoshe nko guhembwa utakoze ukaguma uronka umuntu aguhifashanya n'ubu ndazi ko hariho abantu babivuga mu runwarunwa bati mukuru w'igihugu genda usaba imfashanyo duhembwe menshi. Ico nagitoye njavuga nti ntacyo jewe nta mfashanyo nzosaba nakuze jewe ntagira papa mugasi nigeze nsega sinigeze nitwa imfuvyi na mama ntigeze yemera ko umufakazi. Yarabwira abagabo ati wewe ndakurusha je ndajana abana kwishure mugabo hera abawananiwe. Nakuze uko rero sinagera aho ndabarongora ngo mucamva ngo ja gusega ahubwo ndabwira dukore tuba abagabo twerekane ko twikukiye turi abana bakuze twase nidupfe n'inzara ntihagire uwo dupfana twemere. Bace bapfana umukuru w'igihugu bagapfana umushikiranganje ntiwagiye gusega ahubwo ntiwadukoresheje ishe iyo tuba tubago ntiwadukoresheje. Murabanyamigambwe rero twahuye tuza turaganira mwene ivyo nyene ega nivyo nyene tuza turakanuzanya gushikaho ejo uzo mukuru w'igihugu yumve ibiri imbere yiwe. Mugabe ico ndababwira abene gihugu barenga 60% bamaze gufata umurindi w'iterambere kandi ntuzosubira inyuma. Umuntu rero azoza azi yuko aje kwicara ntazambaze. Rero twari twavuze yuko dushaka yuko tugira amatora atagira gatosi. Kuva tuvanye nk'ubu ntabuze udutosi mumaze kubona. Naho jewe ndiko ndabiraba iwanje kuri jewe mbona atagatosi ndabona gahambaye ariko abarundi turazinanye ngo nta guhandwa ku rurimi ikirenge kiriho. Harashobora kuba mu ntara kuko ubu twarabonye ko amatora abera ku mutumba kuvuga ntabera ku ntara ntabera ku ikomine abera ku mutumba mugabo abajejwe gukurikirana ko amatora agenda neza n'abajejwe intwaro n'abajejwe gutunganya amatora ni seni n'ababura amatari. Hariho imvugo amaze iminsi numva nayo nyene nuko yivuga neza tukayitomora. Ubu iyo twavuze tuti turi mu gihe cyo dutegura amatora mugatubona hari impore tubona atabantu bose bibereye ku kivi umuntu hariho abantu rero bama mu mutwe ibintu byose vyirabura. Yumvise uvuze ko vyera arondera ingera vyirabuza nza numva avuga ngo we ntavyuzi ngo ibera hariya mu mitumba ntavyuzi. Urumva kugira ngo afute ko atavyiza biriko biraba acambwira ngo ibibera hariya ku mutumba ntavyuzi ngo hariya barakwankira yuko gukora igikorwa sawa turi ngaha amaraporo murayafise muce mutubwira nk'umutumba wariwo intari yariyo n'ivyaba bihari duce tubaza buramatari tubarire ivyo mutumba ingene vyageze kubera je niko nutwo tuntu iyo ndiko ndavuga nkaza numva ngo we ntavyuzi ngo ntibabikubwira ngo ibera ku mitumba mugabo wonje ku mitumba nkabona ntangorane bibereye ku kivi mugabo agaca babwira ngo birahari. None rero mwebwe banyamigambwe ni haba hari ibera ku mutumba nimubihishe tubwire tuti ku mutumba uyu harabaye iki ku mugambwe wanje barawuhohoteye hanyuma ho byari bimeze kunuku kugira ngo babura amatari tugira ico tugenda tubatumye kandi tuce twiga mechanisme de suivi